Ntuzobura kubona abantu bashaka kubana n'abandi canke umuntu yama agerageza kubana n'abandi amahoro canke yipfuza kugira inshuti n'abagenzi benshi ariko ugasanga izo nshuti canke abo bagenzi ntibikunze ko bakomeza babandanya kuba inshuti, ugasanga hari impamvu imwe canke izindi ikomeza kubatandukanya, ugasanga umuntu arashaka ubucuti ariko ubwo bucuti ntibukunde canke ubwo bucuti ntiburambe uko yavyifuza. Kubera hari impamvu, ese biva kuki canke biterwa n'iki? Ugasanga abantu ntibifuza kuba inshuti nawe, ahubwo ikiba gisigaye ni ukumenya ikintu gituma bataba inshuti nawe canke batifuza kuba iruhande yawe, ukamenya ico kintu ico arico, kuko mu bisanzwe kiba gihari. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kuraba kuri bimwe bituma abantu badashaka kuba inshuti natwe. Urakaza neza kuri G4G, nimba uri mushasha kuri chaîne kora subscribe, nimba ataco vyogutwara, hanyuma dukomeze kwiga uko bukeye uko bwije, nitutiga naho dukomeze twibukanya. Kaze. Ikintu ca mbere abantu benshi batitaho, kandi iki ni ikintu c'ingirakamaro, buri muntu wese agira, abantu bose bakifuza kuba iruhande yiwe, kubaho ubuzima bwawe. Iki ni ikintu abantu benshi batitaho ariko ni ic'ingirakamaro. Niba wabaho ubuzima bwawe abantu bakabona ubayeho uryohewe, ubuzima utishushanya utagomba gusana naka, abantu benshi bazokwifuza kuba iruhande yawe kugira ngo bamenye vyinshi kuvyerekeye wewe canke bamenye vyinshi kubwo buzima wibereyemo. Hahandi baba babona basohotse utasohotse canke wowe ugasohoka ivyawe, bakabona nyene uraryohewe urabayeho, ntushaka kumenya amakuru y'abandi, bayakubwiye canke ukaza ati naka arakomeye, ukavuga ati yego arakomeye niko, hanyuma ukiberaho ubwo buzima udashaka kwinjira mu vy'abandi bantu cane ibintu vy'isako. Abantu bazifuza kuba iruhande yawe, bavuga ati uyu muntu none ko tumubona abayeho ubuzima bimeze gute, azokwegera bifuze kuba inshuti nawe. Genda wibereho ubuzima bwawe ubuhe umurongo n'intumbero, uvuga uti je nshaka kuba uku, je nshaka kubaho uku, ubeho utishushanya n'abandi, ube wewe. Kubera ko niba udafise ahantu canke ikintu gituma uba wewe, uzosanga uriko urishushanya n'abandi, ntawe uzokwiruka inyuma arondera kuba iruhande yawe. Ica kabiri gishobora gutuma abantu bashaka kuba abagenzi bawe canke bashaka kuba iruhande yawe, no kugira akantu wisangije canke gukora ikintu wumva ushoboye muri wewe. Muri make no gukoresha impano yawe mu bintu vyawe, ukirondera ukavuga ati jewe nshoboye iki, hama ukagikora, ingufu zawe ukazishiraho. Niba ubona ushoboye gukora ibintu ukabikora nyene n'umutima ukunze, uvuga ati jewe ndafise impano mu gutamba, jewe ndafise impano mu gukora ibi, ukagenda ukabikora n'umutima ukunze. Nivyatangura gutora umurongo, nivyatangura kwitoza, ukumva abantu bakwegera bakubwira ngo narakubonye gukora ibi, ngo narakubonye ngo ubikora neza, ngo bimeze uko, ngo mbe bikora gute. Abantu batangura kukurondera, batangura kukwandikira, batangura gushaka kumenya ivyawe. Ahantu ntuzuhihendere cane, kuko urashobora kwiyumvamwo ko ufise impano, kumbe babonye ku mugenzi wawe, canke ko ufise impano kumbe ari vyo wiyumviriye. Uzorondeze umenye ati jewe nshoboye iki, hama ugikore. Kuko abantu benshi ukunda gusanga tubonye naka ari muri ibi, nawe uvuga munaje ibintu bishobora, uca usanga ugiye kwishushanya, oye ntuzoba uri mu murongo mwiza. Kora ivyawe, kora ivyo ushoboye, bikore mu buryo bwawe. Abantu bazoza bakurondera bashaka kuba abagenzi bawe, bashaka kuba inshuti zawe. Ica gatatu gituma abantu baza iruhande yawe canke abagenzi baba benshi, no kugira ikintu ukunda. Muri make ikintu bitari bari hobby, sinzi nyene mu Congereza givuga, ariko no kugira ikintu nyene wimariyemo, ikintu nyene ukunda, ca kintu ukora nyene ukumva uraryohewe, ca kintu ubamwe nyene ukumva ntikiyo kirakugora, ukumva nyene kikuzaniye umunezero. Abantu bose bafise ico kintu, umuntu wese afise akantu nyene akunda, nyene akantu k'ubusazi nyene avuga ati akantu je ndagakoze canke ibimeze uko nyene banumva nyene ndyohewe. Ico kintu rero ukwiye kukimenya, ukagikora nyene utaravye ngo naka ngo bimeze gute, hanyuma ukishima ukabaho ubuzima bwawe. Akarero nk'ahantu yashobora gusanga umuntu akunda gutamba nyene, ugasanga ivyo vyiwe yashitsano ariko aratamba, ugasanga nyene aratamba. Abantu ugasanga bakunda imikino, abakina football, abakina basket, ugasanga nyene umwanya wose yumva yoja gukina, umwanya wose yumva yuko ico kintu nyene akumva nyene arabohotse. Ca kintu nyene umuntu akunda, hanyuma abakunda kuraba filime, abakunda ivyo bintu vyose, hama ukagikora utaravye ngo banaka canke ngo bimeze gute. Niba bikora kabiri gatatu abantu bakabona wishimye, azokwibaza vyinshi kuri wewe, bavuga ati reka kumwegere tumubaze ingene bimeze. Abantu bazoza bazokumva atangura kuvuga ngo sha
urya mwana kweri ngo yaritahuye, urya mwana ngo n'umuntu stress, urya mwana gushanga ngo nta kibazo ngo yifitiye mu mutwe kweri. Aha abantu bazoca batangura gushaka kuba iruhande yawe. Ica kane gituma abantu bashaka kuba bagenzi bawe ni ikintu co kuba umunyesuku, ni ikintu co kugira isuku. Mu bisanzwe ni ikintu co kuba umuntu ari smart, umuntu asa neza, umuntu nyene yambara neza, umuntu amota neza mu majambo make, umuntu yitwararika umubiri wiwe canke isuku kuri we. Uzorabe akenshi nko muri societe tubaye canke aho tubaye, uzobona bavuga ngo umuntu yambara neza, ukumva ngo shanga uriya muntu ngo n'umusirimu, shanga uriya muntu kweri ngo n'umusirimu, ngo yambara neza, ngo n'amota shanga amota neza. Akenshi abantu baripfuza kuraba canke kuba umugenzi wawe kubera ko avuga ngo yewe impuzu uzigurira he, canke ngo kweri kiwambara uko. Mw'ico gihe abantu baba bashaka kuba iruhande yawe. Akantu k'isuku nako ni kamwe mu bintu bituma ugira abagenzi benshi. Yaba umusore canke umukobwa, nta muntu azipfuza kuba hafi canke kugira umugenzi atita kw'isuku ryiwe. Uzohore wibuka ko ikiremwa muntu cose aho kiva kikagera cama cita kw'ivyo bintu, kirakonsidera cane ikintu cerekeye isuku. Ikintu ca gatanu gituma abantu bashaka kuba abagenzi bawe canke bashaka kuba inshuti zawe ni gufasha. Atari amafaranga gusa, oya no kuba hafi y'umuntu yagize ikibazo canke kuba hafi y'abantu. Ibi bintu biratuma ugira abagenzi benshi. Rimwe ugasanga bagize urubanza urahari, canke ugasanga bariko bakubwira ngo wafashe utu na turiya. Ibintu kenshi bituma ugira abagenzi benshi, ibintu kenshi bituma umenyekana, ibintu kenshi bituma abantu bipfuza kuba iruhande yawe. Iki gifatanye no kuvugira abandi canke guhagararira abandi. Ugasanga umugenzi wawe baramurenganije canke ugasanga umuntu baramurenganije, cibihagara ukamuvugira ukavuga ati no, ibi ntibishoboka, irifoko bigenda uku n'uku. Akabona nyene ko uri umuntu ushobora kumuvugira canke ushobora kumufasha mw'ibi na biriya. Abantu bazipfuza kuba iruhande yawe, abantu bazipfuza kuba abagenzi bawe, ku buryo nawe nuzokenera ubufasha abantu bazogufasha. Ariko akenshi abantu nk'aba barakunda kuba bafise abagenzi benshi kuko barabwirana, akavuga ati sha je naka niwe yamfashije, je naka urya mugenzi wanje ntaco atokora, ntaco atonkorera canke ntaco atomfasha. Ugaca usanga abandi bantu bashaka kumumenya. Ngibi ibintu bimwe muri vyinshi bituma abantu bashaka kuba iruhande yawe. Hariho n'ibindi vyinshi iyo wicaye ukaraba canke ukaja muri idonido urashobora kubona ibindi, ariko twebwe twahisemwo ibi vy'ingirakamaro canke ibi nyamukuru. Nimba wafashijwe n'ikiganiro canke nimba ugejeje ikiganiro ngaha, uri umuntu w'agaciro, wakoze kubana natwe, wakoze kumviriza ikiganiro. Jewe mwumva ni Roy Juif kuri Juif LG, ni mu muryango. Ciao.